Menya 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 kahise niko kubaka kazoza. Menya menya neza kahise niko kubaka kazoza. Kazoza keza kuko kubaka no kumenya kahise, no kumenya kahise. Amafaranga aje abarundi nta kundi bategerezwa kugira kuko bari bazi yuko ari ibiheko babahaye, ntibari bazi ko ari amafaranga. Ukugene babyakiriye haciye hatangura kuza ukugene abazungu bazana ibyo bagura muri ayo mafaranga, umunyu, impuzu, hanyuma mbere n'amafaranga yatanguye kuzanana n'ikawa kuko nta kindi kintu nta bundi buryo bwari kuzana amafaranga mu ntuze muri iki gihugu batazanye ikawa. Ikawa rero zimaze gushika rero abazungu baciye bakorakoranya ntuze amafaranga barayazana kugira bagure izo kawa. Baguze izo kawa rero abarundi baronka amafaranga. Ayo mafaranga rero baca babereka kugene bayakoresha, bagure impuzu, bagure umunyu, haza ibibiriti, inzembe, ibikwashu, utuntu twose twari twankenegwa ngaha. Niho n'amangazini yaciye atangura kugwira bazana kudandaza utuntu tumwe tumwe. Abazungu bataraza kuko basogokuru bagenda baridusigurira, abazungu baje abarundi bifashe ari bafise ubutunzi mu korora, abenshi cyane borora inka, abandi nabo bakarima. Hanyuma mu kurima rero ntibarima tubona bya kijambere kuko isi yari ikifashe, aho umuntu yarima kaba gatoya karimbuka, hanyuma abantu bakabaho. Icyo umuntu adafise yakigurana n'uwundi kuko bakoresha kuguranana biciye mu ntuze ku ngero bapimira ko byaba ibiharage babigurana amasaka, cyanke ukeneye ubushaza akabugurana ibiharage, cyanke ukeneye ibigori akabigurana igitoke. Byari ibintu bimeze nk'uko abarundi bari bafatanye mu nda kuko nta bantu waje gukorera hamwe batumvikana. Ku ntwaro ya camije ndiko ndavuga, urumva bari abantu bumvikana bafashanya kuko mu guhinda ikibiri babona ko ari abantu bari benshi bakorera hamwe. Ico ni kimwe. Ikindi kigira kabiri, uwo mutima wo gufashanya watuma yuko umuntu baje gufasha arimo hakiri kare, hanyuma imvura ntize icike ataraheza. Ucamva yuko ikibiri cafasha kugira ko abarundi bashobora gutera imbere mu vyerekeye ibyo kurima, kandi byatuma yuko haba n'umutima wo gufashanya n'umutima wo gukundana niko bivuga waguma uriho. Sinarutse mu by'ubutunzi ikintu kinini yajewe nabonamwo kuko umuntu adafise itongo rininiya ntagira inka nyinshi amengo nta butunzi buhari, kuko ico gihe nta muntu yakoresha amafaranga, nta muntu yakoresha ikintu cyose umuntu wese yarondera yakigurana ikindi. Nakuvuga udafise nawe yaje kurimira uwo atunze, yaheza kumurimira agaca
amuha ibyo yamusabye, ari igitoke, ari ibiharage, ari ibigori, ari ubushaza, ni ukuvuga icyo yaje kurimira nicyo bamuha kandi akagenda gitahanye. By'ubutunzi rero bindi byaboneka neza cyane kuko nta kintu na kimwe cyashobora. Nibaza uravye abatwara bari bafitiye akamaro cyane ubutunzi bw'igihugu. Ute kubera iki? Ubwa mbere bacongera umutekano, nguko bizi atamutekano uriho mu gihugu ndagishobora ngo kibe. Nibaza kuri muri ubwo buryo byari bishobotse. Hari n'ikindi kintu novuga c'abatwara bafasha cyane cyane byerekeye ubutunzi. Kera nta muntu yatangura kuja gutera ibintu umwami ataratangura kuganura. Byakunda kuba cyane cyane mu kwezi kwa 12. Novuga ko igihe umwami yarekura yaganura kwari kugira ngo arekura abarundi ati ni murime ni mutere ni mugirike. Ikindi kintu novuga mugabo byerekeye ivyo berekeye by'abatwara n'ibyerekeye ubutunzi bw'igihugu kitari kimeze neza, nuko ndayivuga ubu nuko kera nk'umuganwa umwami atanze bamara iminsi myinshi bagandaye. Ivyo minsi n'abaganda ataco bakora, urumva byatuma yuko umwimbo wagabanuka, bigatako bikaba intandaro yuko haba ubukene mu gihugu, haba amapfa. N'ahandi umuntu abiravye abatwara barafasha kubungabunga umutekano mu gihugu, ari abatwara. Nibaza ko byari byiza cyane. Amafaranga yatanguye kuza ngaha mu Burundi yazanywe n'Abadagi, ayo bita impiya. Herere mu rurimi rw'Abadagi, herere bivuga ifaranga. Hanyuma rero Abadagi bavuyeho, Ababiligi barahaza bazana impiya. Bazanye amakuta n'imiya n'ifaranga. Amafaranga yarayo nyene ntiyarengayo, kandi umuntu yifise ntiyashobora kurenza amafaranga 200. Uwo yari umuntu yifise. Nakuvuga rero amafaranga yagiye araza buke buke. Amafaranga yatanguye kuboneka neza muri za 55. Habonetse abantu bize bavuye Astrida. Hanyuma rero baca batangura kwimvira ko amafaranga yoza mu Burundi, baca barapresa abantu z'Ababiligi ko zana amafaranga aza gufasha mu Burundi kuko nikawa niho zari zigitangura. Uti none amafaranga aje gute? Amafaranga kiza parubwa barangene bayakoresha, kandi n'amafaranga yarafashije cyane cyane mu gutangisha ikori. Mu gutangisha ikori naryo baritangisha kubera iki? Abazungu babiriki bari bishize mu mutwe yuko abarundi ari abantu binebwe cyane, ari naco gituma mu kubakuramo ibinebwe no kubatangisha ikori. Kugira ngo amafaranga ikori naryo kera naho ukuntu haracami baratanga ikintu cyari kimeze nk'ikori, bagatanga nk'inka cyangwa bakagenda gukora nk'ibwami cyangwa ibutware. Rero abazungu babikuri bati abarundi batanga amafaranga kugira batange iryo kori. Abarundi bagaca bayarondera ari gukora, ari byo badandaza cyane cyane. Hari nk'aho bazaniye bakwiragirije hose kuva mu myaka 30 ibintu vy'ikawa ikabana rasa kuzana amafaranga, bagaca batuma rero abantu baja kuyarondera. Niho gituma adashoboye gutanga iryo kori, bataronse ayo mafaranga, bategeza baca bahunga bakagenda aho bita Imanamba, bakagenda muri za Tanzania, za Kenya cyane cyane za Tanzania, aho bita Imanamba, kugira baronke amafaranga, baronse bakagaruka no mu Burundi. Je nico nibaza ko ico gituma catumye bagira bazana amafaranga. Ayo Barundi mu nyuma atabara yamenyera. Kuco nibuka cyane gose kandi cyane ngumye ku mutima, sogokuru yari umutware. Sogokuru yari umutware yatwara ngaha mu Camugani. Hanyuma rero irige barabara bariko barikora mu mwaka w'1920 na 220
na rimwe. Hama rero niwe yari umutware mukuru yatwara igisagara. Ibisagara ntibyari bwabeho, ariko bariko barakora iryo barabara rya Gitega kugira ngo ntuzeye Lorezida avuye Astrida ashobore kuronka kugena ashika Igitega. Hanyuma sogokuru rero barikoresha iminwe, amasuka amwe barazungu barazana n'amasuka yabo, barazana ibisipiri byo kwimba amabuye. Hanyuma rero sogokuru yari ahagaze kuri iryo barabara, umuzungu nawe ava epfo ariya ava mu ntuze za Gitega akontora iryo barabara, inkungugu iramutumukira. Ico gihe rero baca asanga ari kumwe na Bishinga yari umuganwa. Hanyuma rero Bishinga rero yari mwishwa wa sogokuru, baca bamuryamika imbere ya mwishwawe, bamukubita imoko 24 arimukubita ngo ntibavomeye. Bishinga aritegereza ati mbega mwana wa Gisabo ukubitigwe mu maso yanje. Aca amukuraho amujana hariya hakurya ahantu muri zone Makaba. Zone Makaba rero yari akira amashamba, ati nawe nta muzungu azogusaga hariya. N'ubu rero niyo tuba twasanze turi mu ntuzeye muri zone Makaba. Amatongo iyo ngaha mucambugani yose urumva ntakiri gwacu, ariyo matongo yarakomeye. Ubu tuba tugurisha turonka n'ibyo turya n'ibyo tugira gute. Urabona ko uharyoshe gose. Ico kintu nacyo nyene cyarangumye ku mutima. Ikindi naco abo barakubita akababaza, ugasanga no muhira ntatumbereye, baca bagenda bagaca bafata inzira za Manamba. Muhira umukenyezi ntabyazi, burya rero ntabamenya yuko yapfuye canke nuko yakize ataronse uwundi muntu avuye hariya. Baza bambaye ibirato byiza, byo bita ibirato bya novu byiza, kazambaye impuzu nziza, ikabutura za Marseleza nziza, kaza afise n'itara mu minwe, itara ryaka. Urumva ko baridomeka bakiva iyo bari nko muri Uganda canke nk'abo muze bikazoshika ino ryaka. Ibyo rero byarangumye ku mutima, ndabona ko barabasirimu gose. Je niyumvira yuko amakoperative koko mbere yuko ubuno bwikukira yariho yatangujwe. Murazi yuko n'umuhisi kwa Gasore yatumye Burundi bwikorwanira yuko ikukira. Ivyo bintu yabikazemo cane kugira ngo abarundi bayajemo. Kandi ikindi abandi bantu nabo nyine tubaze yuko bagize akamaro kanini mu kugira ngo amakoperative bajeho n'abapatiri. Abapatiri barafashije cane mu bintu bita vya mutuality, ingene abantu baje hamwe bagafashanya kugira ngo bashire hamwe inguvu, bashire hamwe uburyo. Kandi koperative urumva yarijemwo ibintu byinshi gose, n'amamesa niho yatanguye kuboneka, niho twatanguye kubona amamesa. Jewe niho natanguye kuyarira, turetse ko nayarya mu ishuri, ariko muhira natanguye kuyabona mu 58. Hanyuma bakazana ibintu bizimbutse cyane gose. Abanyagihugu rero barayijukira amakoperative. Amakoperative yarabandanije gose gushikaho nyene abanyagihugu basanga bibakiye n'amazu, amazu y'ubucuruzi y'ubudandaji mu mantuze mu makomine. Ahantu hose basanga hariho koperative. No ibyo bizu arabuzosanga biri. Amakoperative yatanguye gucumbagira igihe kwa Gasore bamwiciye. No kuvuga indyane muri politike ziratangura, ariko bararyana, baca
acatangura baca batangura kwiyumvira yuko za koperative ataco zikimaze barazihoza kuko abaziraba baciye basinzira bamaze kwisinzirira rero injyana za politike zica ziraba nyinshi naho rero aho amafaranga yahora ava kugira ngo baje kurangura ibyo bintu badandaza muri aya makoperative yaciye bihagarara byahagaze mu 62 hacaba rero n'uze makomine ya makoperative amwe bacagira ibiro by'amakomine bica bihagarara uko nyene. Umenya yuko igihe Burundi bwitwukiye 62 hariho abarundi bamwe hari abarundi bakorera leta arabikorera utwabo hariho n'abandi banyamahanga bakorera leta abandi bakwikorera utwabo urumva mu kugira ngo ubutunzi navuga muri ico gihe twikugira bwari bufashwe butwagwa niyo migwi ibiri abarundi n'abanyamahanga kuko kugira ngo abarundi bigarurire ubutunzi bw'igihugu bonyene byo ntivyari gushoboka ko vyari bigoye ntibari bwavyiteguriye nabyo bari bafise aho ababirigi baziye kuva cyane cyane mu 1990 hariho umugambi bazanye ufasha abarundi kugira bamenye ivyo barima ico bita inayaka ariyo ubita izabo yarafashije mu kuzana ubwoko bishasha bw'ibiterwa washaka baranafasha yuko n'ubwoko bwiza bumwe bw'inka utangwa mu Burundi naho ubwo bwoko bwagiye utangura mu nyuma yuko babikwiragiza hose nibaza yuko ivyo bintu byafashe kugira ngo abantu bashaka kwiteza imbere bwa buhinga bwo kurima bwa kera bwagiye buja burunguka kuko uravye ivyo kurima kuko urabona ko atemenga mu giho hagati urabona handi hari imiseregi imikobeko ne bayitanguje kugira ngo bagwanye inkukubura ico ni kintu nibaza cafashije mu bintu abazungu abatwara Burundi ico gihe ku ntwaro ya Mbirigi bafashije yuko abantu batera imbere baratuma abantu bamenye ibintu bimwe atari bazi ubuhinga bumwe batari bazi nibaza ko ivyo bintu byafashije. Ingorane bagize ubwa mbere ni ingorane z'uburyo aho ni bumba amahera mugabo cyane cyane ingorane nyamukuru no kutamenya umwuga kutamenya ubudandazo cyari icyo kutamenya aho uzorangurira ibintu naho uzobishorera kutamenya igiciro uranguye ko n'icyo uzogurisha ko ngubone inyungu yawe ahiri iyo uko bikata byaje hanyuma ndabishyika ko mugabo icyabintumye nahitumwe n'ubukene kubona yuko amafaranga ya leta nkorera ndi fonctionnaire atazonshikana iki gihe nari mfise abana babiri ndaraba nti nta kundi ntibishoboka icyiyumviro kinza mu mutwe mugabo rero njyewe nafashwe n'umuzungu natanguye mu bintu byo kwimbisha amabuye y'ukubaka umusenyi iki 1969 niho naba ngasaba mise en disponibilité pour convenance personnelle cyane akazi ka leta njya muri izo z'amabene ndahaba ndagura yani mabene yapfuye abiri ndaba professionnel hanyuma 1979 yo kamere narwaye ndarambona yuko akazi nkora k'amabene zihindura imirisho umugore n'abana batoka ko njya kurondera akazi twokora famiye naho ntubandahari kuko kwimbisha ndahaba n'ibyari by'umuntu wese
avyuka kare 4 du matin ngakora ngagera nari nkomeye muri icyo gihe kandora boulangerie de pâtisserie nayitanguye kubera uko kurwara kugira ngo ikintu twokora twese na famiye ndatangura ntabwo atacyo nzi muri ibyo hanyuma mfata umukozi yakora hano mu yindi boulangerie ajya aranyereka jewe nka provision nkarondera ibyangombwa umugore akandika ngaca nsubira agasimbira mu mabene harya iyo ufise ushaka kumenya ikintu la volonté urakimenya. Ku ntwaro ya Repubulika ya kabiri hajya perezida Bagaza yagize amahirwe menshi kuko yaje nko kuva mu 1979 naho hari ingwano mu Uganda agahawa igice caduze rero yarafise amahera acagira imigambi iyo migambi yarafashije abanyagihugu no nk'ubu twace ufashe nk'amabarabara dushobora kurima ngo ushore udafise amabarabara dufate ivyerekeye mu yaga nkuba utariho ko baca bagira amabaraje muri mugwegura baragira dufate bari bakeneye nk'isukari cyangwa gushora ibintu hanze sosumo ivyo abanyagihugu bararonse ko babironse ko kuko byarabafashije kugira ngo imigambi yabo nayo itere imbere hanyuma kandi na mu bisanzwe na amahera itegura ico gihe baca bagira yindi migambi murazi yuko gushika ngira mu 1986 imigambi yamenyesha mugabo n'igihe intwaro ya Repubulika ya gatatu yatangura hariho ivyo bakoze byose ntivyahagarikiye kuri intwaro ya perezida Bagaza aho yene mugabo vyagiye biraba buke kuzindi Repubulika ya kabiri ndibuka neza ko hateye imbere igihugu Burundi bwarateye imbere rwose cyane gushikaho amahinguriro aba menshi gose gushika naho twikorera n'isima twikorera n'ishwagara ayo yari amahinguriro kandi akomeye n'amakoperative niyo yasubiye kuvyuka niho na departement ubuyobozi bw'amakoperative bwasubira kuvyuka gushika n'ubu urakora mugabo ariko nta cyo tubona kinini yabukora. Ngaha mu Mutoyi hari amakoperative menshi arashika nka 15 hariho amakoperative nk'iy'ubworozi bw'inkoko hariho ubworozi bw'inkwavu aho bakorera amasafuriya aho bakorera amakonsantre y'izo nkoko hari aho bakorera amasabune hari aho bajisha hariho aho babaririra hariho aho babazira hariho aho basaturira ibiti akaba n'iyi koperative y'ubudandaji ariyo ibandanya idandaza cyo kimwe n'iyi Bujumbura ibyo ayo makoperative aba yahinguwe iyo kuri ivyo bijanye navyo n'ubworozi hariho aho babundikirira izo nkoko hama bakaza bararonka imiswi myinshi kugira baze baraha abanyagihugu. Abatarijukiye amakoperative turabereka cyane baraturabirako bakagira gute kuko nk'umuntu abonye kuri kuragenda kwikinga ku ipikipiki akacajya turya ndaza aho yabikuye ntiyabikuye mu busuma ntiyabikuye ati aho yabikuye ndahazi niho cubana bose baca baguma baza nacyo tumusanga ubu bose bagwanira ibintu by'ubworozi benshi ubu yaba twari dufise ahantu dushobora gushorera ibintu Mutoyi yonyene ashobora gutunga ibihugu nka bibiri urabona Bujumbura ku bisanzwe ni hato ibyo dushaka kubashora amagi abashaka gukora ngo bashora amagi Bujumbura ni benshi mugabo Bujumbura yokugwa igihugu ntigitonde cyane aho ucogura amagi ku muntu ntuze yumva rero inyama dushaka korora ngo kugira ngo igihugu gitere imbere bagire gute ntikoronka abo tuzishorera umva rero no kuvuga ko bose hamwe twavuga tuti turafisa dushora intuze inyama n'amagi twavuga ko byukuri ibihugu bitwa bitunga.
amakoperative ico gihe baciye basira ati tuyavyure kugira ngo umwimbu utere imbere. Kare murazi ikindi ciza c'amakoperative hajya umwimbu ntibaca babusabikanya, baca bagira ati subira mu bushire mu mutahe mugwe mutera imbere. Ico gihe nico kintu cateye imbere cane, hanyuma carajamwo no kuziganya. Ico gihe niho bashiraho bijya bita amakopeke. Ivyo rero murazi yuko umuntu ataziganije ntashobora kugira imigambi, no kuziganya kugira imigambi. Bari babonye bati nitworeka ngo abanyagihugu bagume amahera yose baronse baca bayajya, reka tubafashe ngene bo yaziganya amakopeke bagaca bagira n'imigambi y'ayo makoperative. Mu bisanzwe ngaha muri aya makoperative nta vy'ingurane bihari. Abanyagihugu iyo bashoboye kuronka amasoko bashoreramwo ivyo bintu urumva nako nyene n'inyungu. Ikindi naco uri kuraraba ayo makoperative haherereye abanyagihugu bararonkera koyoka ku buryo amafaranga yari karaboneka mu karere afasha benshi, adafasha umunyagihugu mumwe wenyene ari muri iyo koperative. Ugerageje kuraba amakoperative atari make urabona neza yuko ubu bageze ku ntambwe iboneka yuko bashoboye kubifata, bashigerageje kubifata mu mirimo. Iciyumviro nibaza ko nyamukuru kuko ico gihe bashigirishira hamwe mu mwaka w'2000 yari igihe c'intambara. Iyo ntambara rero gatuma hariho ubukene bwinshi mu gihugu, kubera ko hari intambara byaratuma n'abanyagihugu bafise udufaranga bakatubika muhira, bigatuma mbere babagira nabi kuko bari kwaraza kutubiba no kubica bakabica. Bakavuga bati rero turondere ingene twokingira ubwo butunzi bw'abanyagihugu, tugashiraho amagishe ahantu bashobora kuyabika kugira ngo dukingire ubutunzi kandi kongere dukingire n'abanyagihugu. Umuntu agiye no mu gihugu nko mu banyagihugu twarahaye igurane canke mbere nabo bakoreye mu rudanda bazokaraba masoko twahaye twangira hano urabona ko bisununuye. Uravye iyo baje bava ukaraba aho bageze bonye barakubwira bati ibicamo yaratugiriye akamaro. Shiramo ikoda twe dusanzwe turanwanye baryo twabituranye no baraduha n'akadeni kandi tubiravye ni sawa, turakora mushama kutugorana turahari kubijanye n'ivyo nk'izo nyungu z'umurengera bameze nk'abazipunguza, vyotuma umuntu yimvira no gutora ideni agatorana nk'ideni rikuze hama akarikoresha akabona mbega ko ari karakora ko ibibanza azobiriha neza, akabona ko atangorane mbere, ndetse ugatuma n'abandi bagenzi ushobora kubabwira ati ngo tujane ahantu hari akarusho gakomeye. Ego kwishyuza na kazi kagore, na kazi katoroshe cyane cyane nko namwe ndabivuga ko dukorera mu karere kanini kandi tugakorera mu burimyi, usanga mbere rimwe kwishyuza bikenera ko umuntu umusanga ku kivi, usanga akazi katoroshe kandi gatwara n'uburyo bwinshi, na cyane cyane ko mbere rimwe usanga n'umwimbo abanyagihugu batasaruye neza, usanga bigoye cyane, ariko turagerageza. Sanzwe ndandaza ngaha mu isoko Ngozi, shamwe ikode ryatubereye ryiza, twumvise imigambi yaryo turaryegera kuko imitahe n'ibyo ari bimeze neza, iraduha ingurane, turakora kandi dukorana neza cyane, rifasha abanyagihugu bato bato kuba natwe twari bato twagiye turaduga buke buke, baraduha ingurane, turakora turariha neza, ubu twarahejeje kandi twiteguye no kubandanya dukorana. Urabona ko nababwiye rero ko dukorera mu burimyi, turakora mu burimyi nk'aha urabona ko umurima w'ibiharage, ariko no mu rudandaza ruto cyane cyane mu rudandaza twaba dukorana n'abantu b'abafasoni, amashyirahamwe y'abafasoni, kuko twabonye aribo bakunda kwishura, kandi twabonye yuko amafaranga ahabwa abafasoni ari amafaranga agira akamaro cyane mu miryango. Twarabibonye cyane cyane nko mu ngurane twahabarimye ibikawa, aho wasanga nk'amafaranga twahaye abashinga ntahe atagiye mu rugo, araza kutubwira mbere yuko bamwe ibyo bakoresha atabubizi, ariko amafaranga we hari umufasoni baratubwira ati amafaranga akoresheje mu iterambere ry'imiryango.
aho nibaza microfinance bigoreye mu mategeko yishinga nuko itafise uruhusha rwo gutanga ingurane ku bintu bimwe kandi ari ibintu bihambaye ku munyagihugu dufate nk'uburaro canke gutanga ingurane irengeye umwaka canke ibiri kirazira donc ugasanga rero ayo ma microfinance nahariho ndaca afashije iterambere cyo gituma bakwiye kuraba ngene boshinga ahubwo ibigo canke microfinance bakahindura amateko canke bakaharondera amabanki atanga ingurane ku gihe kinini y'icivyerekeye kurima utoshira hamwe kuko burya ibiterambere hari bisaba igihe kinini. Rero nibaza microfinance ni nziza mugabo nukora mu mateko yayo yuko vy'ukuri ikirafasha kenshi usanga ifasha abadandaza abakomersa bagasanga abandi bajya bafise barima ugasanga ntibafasha n'amabanki murazoraba nta nimwe itanga ideni ku bantu barima cyo gituma aho kuri ico kintu barakwiye kubisubiramwo microfinance ntiba abantu baca amahera gusa n'amabanki ntaba yo guca amahera gusa mugabo barabe yuko hari icifashije iterambere. Menya kahise niko